Turabahaye ikaze muri burakeyo kuri uyu wa mbere aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Morning Burundi. Uburundi burakeye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona yuko hari ubushikiranganje ataco bumaze bukwiye kuvaho kugira ngo amahera bwahora bukoresha aje ku mishahara y'abigisha, abapolisi, abasoda, abaganga, abacamanza n'abandi kuko aribo bakozi vy'ukuri bakorera igihugu kandi aribo bakozi igihugu gifise. Umukuru w'igihugu rero akabishikiriza avuga yuko ubushikiranganje bumwe bumwe naho bwofutwa ubuzima bw'igihugu bwobandanya. Akavuga rero nk'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubudandaji ndetse akavuga n'ubushikiranganje bujejwe gutuma tumanako amakuru aho avuga yuko mu bice byinshi by'igihugu usanga hatariho internet mu gihe hariho abari bahari bo bikosora. Umukuru w'igihugu akaba yashikirije yuko naho rero mu Burundi hosigara ubushikiranganje 8 gusa atacopfa ahubwo ibikorwa vyogenda neza. Ivyo rero akaba yabishikirije umukuru w'igihugu mu gihe yariko yifatanya n'abagumyabanga bo mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Gitega yagutse mu ntara ya Gitega yagutse nshasha muri yandinganizo nshasha y'intara z'igihugu mu birori vyo kwifurizanya umwaka mushasha w'2025 vyabaye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18/0/2025. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Makamba aho havugwa inkuru y'abana babiri bapfuye basomye nturi mu ruzi Maragarazi. Abo bana bose umwe akaba yari afise imyaka 14 undi akagira imyaka 15. Ni abana bo ku mutumba wa Kibago bari kumwe n'abagenzi babo bane bari bajabutse uruzi Maragarazi bagiye gutembera muri Tanzania kuri uyu wa 18/0/2025. Amakuru avuga n'ababegereye akavuga yuko iryo bara ngo ryoba ryaguye abo bana bagarutse baciye bavugana ko abo banza koga niho rero abo babiri bitavye Imana batanguye gusimbagirika mu mazi ariko ntibiburutse baribiye ntibiburuka kuko bari bakorokeye mwibenga. Abo bana baca basoma nturi barapfa. Bagenzi babo rero bamaze kubona ibibaye ntibabaye bakijamwo baciye batabaza abanyagihugu baraza kubaroba ariko nubwo babarovye bari bamaze kwitaba Imana bakaba baciye bafubwa kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19/0/2025. Umukuru w'umutumba Rubimba amenyesha ko aho hantu hari hamaze no gutwara abatanzania kuko hari ibenga rinininya, agasaba abavyeyi kwihaniza abana babo kuja mu nzuzi muri kino gihe c'imvura kuko nka Maragarazi ruba rwuzuye cane rushobora kubatwara. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Muyinga aho havugwa inkuru y'ubunywero 150 bwugawe mwisekeza ryo kubahiriza ibiciro vya leta. Ubwo bunywero bwugawe rero n'abajeje intwaro n'umutekano muri iyo ntara ngo kuko henshi basanze batubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta ku binyobwa vya Brarudi, ahandi ugasanga nta tuzu twasugumwe bafise ndetse n'abandi batagira aho kugama akazuba canke imvura. Musitanteri wa komine Muyinga akaba yamenyesheje yuko ubwo bunywero nibwasubira kwitunganya bukubahiriza kandi n'ibiciro vyashinzwe na leta bushobora kuzosubira kugururirwa bugasubira bugakora ukuri kwamye. Bamwe mu bugariwe ububare bakavuga yuko bakuwe ku ntonde z'abahabwa ibinyobwa vya Brarudi ariko bagahumurizwa na Amede Misago musitanteri wa komine Muyinga ko abakurikije amategeko bazohabwa akaryo ko kwisuganya no kwisigura. Bishoboka rero yuko basubira ku ntonde z'abazohabwa ibinyobwa vya Brarudi. Yariya mu gisagara ca Muyinga rero ahariko haraguka cane yuko ubu igisagara ca Muyinga gifise amahoteli arenga 200 kandi menshi akaba amaze gusaba no guhabwa impusha zibemerera yuko bashobora kuduza ibiciro ndetse nkuko vyari vyasabwe na leta yuko abarekuriwe kuduza ibiciro bashobora kugenda bakariha amafaranga hanyuma bakabaha impusha zibemerera yuko bashobora kuduza ibiciro. Hirya no hino mu ntara rero bakaba bamaze imisi bari mwisekeza ryo kugara ububare n'amahoteli atari karubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta canke aduza ibiciro mu gihe atarariha impusha zibemerera yuko bashobora kuduza ibiciro. Iryo sekeza rero hariya mu ntara ya Muyinga
rikaba rizokomeza, ndetse bakaba basaba abadandaza n'abadandaza ibinyobwa vya Braludi ndetse n'ibindi kubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta, ahandi ho bakazohanwa n'amategeko nk'uko batanguye isekeza. Tubandanirize mu gisata ca sport, aho muri Primus League mu cicaro ca mbere c'ihiganwa rikuru ryo mu Burundi ama ekipe yakinye, ndetse ama ekipe nka Kayanza United ikaba yanganije na Messager Ngozi igitsindo kimwe ku kindi, nayo Ngozi City itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa. Ni mu gihe Vitaro bitayoroheye imbere ya Interstar yayitsinze ibitsindo 2-1, nayo Flambeau du Centre inganya na Vision 2026 igitsindo kimwe ku kindi. Ni bihe bibi rero abakunzi ba Vitaro ndetse n'abakunzi ba Musongati barimwo, ni mu gihe iyindi migwi yanganije mu ihiganwa ry'icicaro ca mbere ca Primus League mu Burundi, ndetse ihiganwa rigeze mu gice caryo rya kabiri, aho bariko bakina inkino zo gusubiriza bimwe twitwa retour. Tubandanirize ano makuru n'amakuru avugwa mu makungu, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari akababaro ku bakunzi canke abamenyereye bakurikira canke bakoresha urubuga rwa TikTok, aho rero urwo rubuga rwugawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero urwo rubuga rukaba rutariko rurakora, abasanzwe bari bakoresha urwo rubuga bakaba barose ubutumwa bubabwira yuko hari itegeko ryashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribuza urwo rubuga gukora, ndetse bene urubuga rwa TikTok bakaba baciye basaba imbabazi abakunzi babo. Ni nyuma yuko urubuga rero rwa TikTok nyenego w'umushinwa yanse ko ruja mu minwe y'abanyamerika, abe ari bo barugenzura. Urwo rubuga bagiriza yuko rushobora kuba rukoreshwa n'abashinwa mu gucungera canke mu kwiba amabanga y'abanyamerika. Abanyamerika bagasaba yuko kugira ngo urwo rubuga rusubire gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uko borugurisha, bakarugurisha ku banyamerika. Ivyo ngo bakaba babikoze rero ku mvo z'umutekano w'abanyamerika, narirya himirije n'irahira ry'umukuru w'igihugu Donald Trump, aho aza kurahira i Washington DC muri Amerika, aza kurahira kuri uyu munsi nyene. Abanyamerika nabo bakaba biteze ko urwo rubuga rushobora gusubira gukora igihe Trump azoba yarahiye, ndetse bakaba bamusaba yuko yogugurura. Ni mu gihe uru rubuga rusanze gwinjiriza amafaranga atari make abasanzwe barukoresha, ndetse hariho benshi uru rubuga rwari rumaze kuba aho basigaye basumira agafu, ndetse bakaba bari bafise ababakurikirana benshi, na cane cane ivyamamare bisanzwe bikoresha zino mbuga bikazikoresha mu kwamamaza ibintu vyabo, ndetse no mu kwamamaza amazina yabo. Bagasaba Donald Trump rero umukuru w'igihugu mushasha yuko ikibazo ca TikTok yoca cicarira, maze uru rubuga rugasubira kugurura, niyo hoba kurugura canke kumvikana n'abashinwa benego kugira ngo uru rubuga rusubire rukore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene, uno musi niho umukuru w'igihugu mushasha Donald Trump aza kurahira, akaba agiye kurahira kuri manda yiwe igira kabiri. Ni nyuma yuko agarutse ku butegetsi yari yatsinzwe na mugenzi we Joe Biden yakoreye mu ngata, ariko Donald Trump akaza gusinda amatora yo muri uyu mwaka wa 2024 kugira ngo aze kuba umukuru w'igihugu mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero akaba agiye kurahira afise vyinshi bimuraririye, ahisi yose yiteze ubutegetsi bwa Donald Trump aho buzokwerekeza canke abo azoshigikira n'ivyo azoshika akora, aho benshi biyumvirana cane cane ku ntambara ziriko ziraba mw'isi, aho n'intambara ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine zimaze igihe kinininya. Bakavuga yuko biri muri bimwe uyu mukuru w'igihugu bamwitezeko kugira ngo bamenye nimba Amerika izobandanya ishigikira Ukraine canke yuko Amerika izoshigikira Uburusiya canke izosaba aba bose kwicara ku ntebe y'ibiganiro kugira ngo baganire. Aho ni mu gihe kandi abo mu bihugu vya Buraya nabo nyene biteze cyane ubu butegetsi, abayiteze cyane iyo bizokwerekeza. Ni mu gihe Donald Trump ameze nk'utumvikana n'aba bakuru b'ibihugu canke umuryango w'ibihugu vya Buraya, akavuga yuko badashobora kubandanya bashigikira Ukraine, ndetse akaba ari umwe mu bakuru b'ibihugu batagiye bagaragaza imikoranire myiza
n'ibihugu vya Buraya cyane n'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya. Donald Trump rero aritezwe cyane na cyane cyane abandi bamwiteze ni abasanzwe arabimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yarahiye akarengwa yuko umunsi nyene azorahira azogenda yirukanye benshi mu basanzwe bari abimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika bahabaye badafise uburenganzira bwo kuhaba canke bahageze mu buryo butemewe n'amategeko. Donald Trump rero akarahira avuga yuko azorungika abimukira benshi cyane canke ababa muri Amerika badafise uburenganzira canke bahabaye mu buryo butemewe n'amategeko, azokwirukana benshi bitari bwigere bibaho mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Amakungu rero akaba ari karakurikiranira hafi irahira rya Donald Trump, ndetse biteze mbega n'izihe ngingo uyu mukuru w'igihugu azoca afata. Abakuru b'ibihugu batandukanye rero bakaba bashitse hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bakurikirane ibirori vy'irahira ryiwe ndetse bongere bamukeze. Hirya no hino ku isi rero abakuru b'ibihugu batandukanye bakaba bakomeje no kumurungikira ubutumwa bwo kumukeza yuko agarutse ku butegetsi, ndetse banamusezeranya yuko biteguye gukorana na leta zunze ubumwe za Amerika, biteguye gukorana neza na leta yiwe. Donald Trump rero akaba yiteze cyane muri iyi myaka ine agiye kubandanya arongoye leta zunze ubumwe za Amerika. We n'umuryango wiwe rero bakaba bari i Washington DC aho bagiye kurahirira. Ni ibirori rero birimwo abantu benshi, abanyamerika benshi, ariko kandi n'ibirori bije hari benshi batavyishimiye. Abatishimiye rero kugaruka kwa Donald Trump ku butegetsi, bamwe bakaba bagiye mu mabarabara biyamiriza uyu mukuru w'igihugu. Abo rero bakavuga yuko atari umukuru w'igihugu wabereye leta zunze ubumwe za Amerika, bakaba bagiye mu mabarabara bafise ivyapa, ndetse bakaba bafise impungenge z'ubutegetsi bwiwe yuko bushobora kuzohama bamwe canke bushobora kuzomerera nabi bamwe, bukabangamira bamwe. Abo ni benshi mu batari bashigikiye ukwiyamamaza kwa Donald Trump, na cyane cyane yuko uyu mukuru w'igihugu benshi bavuga yuko ahama abirabure canke ahama abasanzwe baba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Tuyarangirize hariya muri Israeli, aho muri Israeli abanyagihugu benshi bafise umunezero udasanzwe. Ni nyuma yuko Israeli yumvikanye na Gaza yuko bagiye guhagarika intambara ndetse bagiye kugira akaruhuko muri ya ntambara Israeli yari imaze igihe kirenga umwaka n'igice iri kiragwana n'umutwe wa Hamas. Israeli rero bakaba bafashe akaruhuko, ndetse imbohe zitatu zari zafashwe n'umutwe wa Hamas zikaba zamaze kurekurwa muri Israeli. Rero ukaba ari umunezero, ariko Israeli ikamenyesha yuko mu gihe izi mbohe zose zisanzwe zarafashwe n'umutwe wa Hamas hariya muri Gaza zitorekugwa, ibara rizogwa yuko Israeli itazubahiriza amasezerano asanzwe barumvikanye ko rero na Hamas. Israeli ikavuga yuko nitubahiriza amasezerano nayo kugira ngo yirekure imbohe zose zafashwe, Israeli itazohagarika intambara, izobandanya intambara isanzwe iri kiratera. Ni mu gihe rero nubwo habayeho aka karuhuko, Israeli ntirakura abasirikare bayo hariya muri Palestine mu gace ka Gaza, ariko bakaba bumvikanye yuko bagiye kuruhuka, kandi bakaba bumvikanye yuko Hamas itegerezwa kurekura imbohe zose z'abanya Israeli basanzwe barafashwe muri ca gitero Hamas yagira muri Israeli. Turabashimiye mwese mwakurikiranye ano makuru, naho ubutaha tubipfuriza kugira ibihe vyiza. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.